Ego ndabahaye mwiriwe caye mwaramutse bivanye naho mwese aherereye kaze mukurikirane ibiganiro vyacu tubashikiriza hano kuri channel yacu Vika Sava Official. Uyu munsi ndabazaniye kiganiro c'ingirakamaro cane. Ikiganiro kijanye n'ikibazo nabajwe n'abakunzi bacu. Kibazo kivuga kiti baramaje bambaza ati none Vika Sava Official niki catumye uhitamo kuvuga ibijanye no kurima imyumbati kandi abandi batarabivuga. Rero ngomba ndabishyure muri kino kiganiro abakunzi banje bambayije ico kibazo. Kuvuga nibaza ko ari abakunzi bashasha kandi n'undi ashobora kuraba ino video ashobora kwibaza ico kibazo. Rero mfise impamvu zine zatumye mpitamo kuvuga ibijanye no kurima imyumbati. Dusunyima gatoya, imyumbati ni igiterwa kimaze imyaka ibihumbi 10 kirimwa ngaha kw'isi. Cyatangwe muri Afrika ya ruguru, cyatanguriye muri Amerika ya ruguru. Murantunga, cyatangwe muri Amerika ya ruguru. Rero kimaze imyaka ibihumbi 10 kibonetse. Nguvuga rero ariko twengahi wacu mu bihugu vyacu ngaha mu Burundi nikimaze imyaka myinshi cyane, nibaza ko cazanywe n'abantu badukolonije. Ariko nubwo babizanye ntwashikaye kubirima ku rwego rwiza nkuko ibindi bihugu babirimyeko, nk'igihugu ca Thailand, nk'igihugu ca Nigeria, igihugu ca Congo, za Tanzania n'ibindi bihugu nyene bisanzwe birima ibiterwa vy'imyumbati. Rero aboye batwitanga imbere cane, twege dusa n'abasigaye inyuma gatoyi. Sinzi ko ari ibihe twaciyemwo navyo biratuma tutashoboye kurima neza ibiterwa kugira ngo dushike kw'iterambere, bidushikane kw'iterambere nyaryo rirama rimeze neza. Ariko kandi turacegwa, umwanya ni wacu wo guhaguruka kugira ngo tugire gute dukore. Rero ngoma mvuge impamvu zine zatumye mpitamo kuvuga ibijanye n'imyumbati. Nukuvuga ngo sivyo mfise no kwigisha vyonyene, ariko ndafise ibindi vyinshi no kwigisha ngaha kuri ino channel. Ariko ngaha nahisemwo kubanza kubashikiriza ikijanye no kurima imyumbati. Nukuvuga ngo tuzogaruka tuvuge n'ikijanye kurima ibigori, kurima ibiharage, kurima n'ibindi bintu vyinshi kugira ngo bigene neza. Kiganiro nari natanze naravuze ukuntu twogira gute, ukuntu twese twoja mu makoperative, bamwe bakarima imyumbati, abandi bakarima umuceri, abandi bakarima nyene ibigori, abandi ibintu bitandukanye, tukabirima n'umwete twiteze gushika ku mbona kazoza y'igihugu cacu. Rero impamvu ngomba mvuge ni impamvu zatumye mpitamwo kubanza kwigisha kurima imyumbati. Ariko ntimwibagire ko nanje ndumurimyi wayo, so kuvyigisha gusa, ni teaching by doing. Hari abantu benshi baza bakavuga mu majambo, mu mateori, mugasanga ivyo bintu babibamwe. Rero hageze aho umwe wese aza akavuga ivyo yashitseko n'ivyo yiteze gushikako, nukuvuga ngo ubuzima bwiwe ivyo ariko arakora akaba vyasangiza abandi. Rero je natanguye. Rero impamvu ya mbere yatumye mpitamo kuvuga ibijanye no kurima imyumbati, impamvu ya mbere nuko imyumbati, igiterwa c'umwumbati carafashije cane muri kahise. Mwiyumvire muri kahise twaciyemwo, kahise ka kera canke kahise ka vuba. Ukuvuga ngo ngaha bazokurana ibiganiro aho n'abansumba cane kandi bazi vyinshi kuri ivyo. Ukuvuga ngo kahise ka kera na kahise ka vuba imyumbati yanditse amateka adasanzwe. Baravuga ngo none yanditse amateka adasanzwe gute? Ni kuvuga ngo imyumbati uko imeze ubwayo dushobora kuyifungura ari mibisi, dushobora kuyifungura ari mikembe, dushobora kuyifungura arico bita ubuswage, dushobora kuyifungura kandi ari ubugari bw'ikivunde,
dushobora kuyifungura kandi ari ubugari bw'ikinyange, dushobora kuyifungura kandi ari ifarine dukoramwo amakeke, amaspageti, ibitumbura n'imikate. Dushobora kuyifungura kandi yokeje, kuvuga kotsa ubuye bayikaranga mu mavuta, imbati ihoze bayikaranga mu mavuta, ariko kera barayotsa bya bintu byo gukanga mu mavuta bitarabaho, barayotsa umuntu akayirya imeze neza. Rero mumva yuko imyumbati yikwije mu buzima bw'umuntu. Rero ngo mvuge icyo yafaje muri kahise gikomeye. Twe murazi ko twashimuye bigoye, ndibaza nk'abantu bavutse ava imbere y'ibihumbi bibiri, murazi yuko imyumbati yadufashije mu bihe bitari byoroshe. Abantu bavutse hejuru y'ibihumbi bibiri, ni kuvuga abashobora kubaza ibibazo bagira komante, none yadufashije iki, ibintu bene ivyo. Rero imyumbati twarayifungura ari mibisi, kuvuga ngo muri ivyo bihe bigo twaciyemo washobora nka je akararo navuye kw'ishure, nsanga vyo kuri muhira siho bari, nta muntu umwe ahari. Hama rero ca ngenda mu murima ndasoroma imyumbati ndahekenya, kandi urumva nje nkasa ntanjye zaba zihari kuri aba bagiye. Rero maze izo imyumbati ntayihekenya, vy'ukuri yaramfashije ndagira gute, ndongera kumara nkundi munsi canke iminsi ibiri atavyo kurya bitetse canke vyokeje ndiye. Ko bya bihe hari gihe wasanga mutse mu bihe bigoye gucana umucanwa canke bigoye guteka. Rero murumva imyumbati yafashije muri kahise kacu. Rero ikindi impamvu igira kabiri yatumye mpitamo kwigisha ku bijanye n'umwumbati, nuko imyumbati ari umuti. Burya imyumbati ni umuti, kandi umuti ufasha. Ni kuvuga ngo imyumbati turafise bya bintu byinshi bihungwa muri iyo. Ni kuvuga ngo nk'akarorero murabona turashobora gusekura isombe. Isombe najya amababi y'imyumbati, ugiye kuri Google ukaraba cassava leaves, karaba ico imaze, ucubona yuko isombe rifise akamaro kanini cane. Rirongera ingufu, kandi umuntu iyo afise amaraso make bamuteka gufungura isombe. Imyumbati kandi irafasha no mu bintu bijanye nk'umuntu arwaye nka diabete, ashobora kuza arafungura isombe kugira ngo isombe nimufashe gupfufahaza iyo diabete yiwe. Kandi ari n'imyumbati yashobora gufasha nk'abantu bakunda kurwara ibintu by'ibivyimba byo mu nda canke ibivyimba byo mu mubiri. Imyumbati rero irafasha ku buryo bishobora kugabanuka canke kabipfufahaza. Rero murumva rero imyumbati ni umuti. Impamvu igira gatatu yatumye mpitamo kwigisha ku bijanye n'umwumbati, nuko imyumbati jewe ndayirima narabonye ko ifise akamaro kadasanzwe. Muri bwa buryo bwo kuyifungura nababwiye, irafasha cane mu muryango ndundi. Ni igiterwa mbumbarugo gifasha cane mu miryango yacu. Ni ukuvuga ngo uyirimye ntiwigira ugira inzara. Ni ukuvuga ibikika igihe kirekire cane. Nk'ubugari bwayo ikivunde wakibika iminsi myinshi. N'ubu bugari bw'inyange nabwo yububika iminsi myinshi ari imyumbati itarahura. Rero irabikika, irashobora kumara amezi atari make uyibise utaragira gute, utarabifungura. Kuvuga rero birafasha mu miryango yacu. Impamvu igira kane ariyo yatumye rero mba uwa mbere mu kwigisha ibijanye no kurima imyumbati, nuko imyumbati tuyirimye neza ishobora kutuzanira amafaranga y'agaciro, amafaranga meza, amafaranga y'agaciro, amafaranga dufasha mu buzima bwacu bwa misi yose, amafaranga ateza imbere Uburundi n'abarundi. Ivyo rero tubirabiye ku bihugu vyatwitangiye imbere kuyirima, nari nabivuze muri video nari natanze. Igihugu ca Thailand ni igihugu ca mbere gitanga ibintu
bikozwe mu myumbati. Kuvuga ngo gitanga ibintu gitanga gisohora kigurisha, no kuvuga ngo ibice 50% ni ibintu bikozwe mu gitegwa c'umwumbati. Kuvuga ivyo harimwo amakeke, harimwo amafarine, ifarine maze bayakoramwo amaspaghetti, ibitumbura, amakeke n'ibindi bintu vyinshi bikorwa mu ifu y'imyumbati. Bagatanga amido, irya poudre ifasha mu ma industrie atandukanye, yaba ama industrie alimentaire, ama industrie textile, ama industrie nyene akora ibintu bitandukanye. Irya poudre maze kwifasha rero mu myumbati hariyo irya poudre nyinshi cane. Rero nuko kuyihungura kwabo niyo amido barayikuramo. Imyumbati kandi murazi ko ibihugu vyatwitangiye imbere nka Nigeria naho nyene yabahije cane, bakuramo ibintu bitandukanye bikabazanira amafaranga menshi. Ngaha kujya gatoya muri Kongo naho nyene imyumbati irabinjiriza amafaranga atari make. Ivyo ni biganiro turagarukako, nako ndababwira icyatumye mba uwa mbere mu kwigisha ibijanye n'imyumbati. Rero sinorandira ngo ntange video nini uko uwo munsi umwanya nawe n'amafaranga, ariko video imara iminota 11 canke 10 ni video ushobora kugura uruhutse uri muri bisi uri kuragenda, hanyuma rero ikagufasha. Murakoze cyane. Jesse nsega ama like canke ama subscribe, ariko wumva harimo akamaro, wumva harimo ikintu usigaranye, urashaka kugira subscribe, like, share and appreciation. Murakoze rero, mugire amagara meza, mugire amahoro yo mu mutima, mugire n'ingufu dushobora kuba fasha gukora ibikorwa bidushikana ku mbona kazoza y'igihugu cyacu ciza c'u Burundi cifashe umwaka wa 2040 giteye imbere umwaka wa 2060. Goodbye.